Ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi ari nabwo bufashe mu mugongo abakora umwuga wo gushona impuzu mu kigo c'imyuga Don Bosco co mu Buterere bubicishije mu mugambi wabwo bise Piska burashima intambwe abakora uwo mwuga bagezeko, umwete n'ubutwari berekana mu gukora hamwe n'ubumenyi bamaze kuronka. Aho hari mu gihe ubwo buserukizi bwariko butanguza icese ivyo bikorwa ndetse no kuraba ko ibikoresho bwatanze biriko bikoreshwa ico vyagenewe. Patiri Karixte kwitegetse amenyesha ko ivyo bikoresho bizofasha ugwaruka gushika ku ntambwe ishimishije mu bijanye no gushona impuzu. Uyu munsi tukaba twadukereye dutangura igikorwa umugambi ukomeye dushigikiwemo na ambasade y'Abafaransa mu Burundi, umugambi witwa Piska. Ni projet rero ijejwe gufasha abajene n'abakenyezi kwiteza imbere. Hano mu kigo cyacu cya Don Bosco ikaba ari projet yagenewe guteza imbere abahejeje umwuga wo gushona muri iki kigo cya Don Bosco. Akaba rero twarafashe abana 40 bahejeje muri iki kigo, harimo bamwe bagendana ubumuga. Umushinga wadufashije kuronka ibikoresho binyuranye, amashini 40 yo gushona bisanzwe, amashini 3 akomakomeye akora ibintu bikomakomeye byo mu gushona, amashini yo gushira ibicapo n'indome ku mpuzu. Ese ni ibikoresho muri makeya bizofasha abana koko kugera ku ntambwe ishimishije muri uwo mwuga wabo wo gushona. Turashaka rero kubaba abashoni babushitse bamaze gutera intambwe ikomeye gose, kuko berekanye amashati bamaze gukora, amabutura bamaze gukora, kandi ntibaba bari mu gushona gusa kuko barimo no kwiga ibintu byo gukora imigambi. Etienne Niyonzima hagarariye abakora umwuga wo gushona impuzu mu kigo Don Bosco cyo mu Buterere arashimira ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi ku gikorwa bwakoze kizotuma bashobora kwiteza imbere ndetse bakanateza imbere n'igihugu. Twebwe twize ngaha mu kigo Don Bosco mugabe birashika turaheza, bamwe bariyungunganije, abandi nabo barabura ibikoresho byo kwiyungunganya. Ico gituma twumvise ambasade y'Ubufaransa baravuganye n'ikigo cyatureze, kumva baraduteye akamo tuze baratubwira umugambi, kumva biratunezereye kubera twara ahantu hatameze neza kuba warize no kuronka igikoresho naho nikindi. Kwe twarawakiriye turatangura turakorana nabo, tugeze ku ntambwe tubona ko mu minsi iri imbere tuzoba turi abatayeri kandi bameze neza. Twagiye mu nyigisho zike kugira turonke ukuntu two kwitegura n'ukuntu two create umugambi turabe intama n'ibyo twokora. Muri twebwe harimo abagendana ubumuga na jewe nka president sanzwe mu bagendana ubumuga. Umugambi waje hageze turabona ko n'abari byagoye batarose uburyo bwo kuma bakora, turimo turabakwega dukoresheje ingufu nyinshi. Isiri imbere turabona ko umugambi uzogira ico tumariye, kandi n'igihugu cyacu turipfuza yuko twokora kikaronka amakori naco nyine kigatera imbere. Turashimiye ambasade y'Ubufaransa, turashimiye na Cité des Jeunes Don Bosco Buterere yatwigishije, turashimye n'abatwiyumviriyeko n'igihugu cyatuvyaye. Twosaba yuko bobandanya batuba hafi. Sengiyumva Claude ajejwe ibiro bifasha ugwaruka gwize imyuga mu kurufasha kuronka akazi no mu kuyungunganya muri ico kigo, avuga ko uwo mugambi utabazaniye ibikoresho gusa ahubwo ko waje ubazaniye n'inyigisho zizobafasha kuguma bibuka ibijanye n'uwo mwuga. Umugambi wa Piska muri ambasade y'Ubufaransa waje gufasha ikigo cya Don Bosco mu bikoresho no mu nyigisho, no kuvuga bimwe bita recyclage, kwibukiriza umwuga wabo, kuko ubwo gwaruka bize hano bijanye na butire ruca ruraja muhira. Rero projet Piska yashiza kugira ngo babafashe kwiyungunganya, bashobore kugira nabo gushikira kazoza kabo. Muri ivyo rero hariho ibizokorwa n'ikigo
hakaba n'ibizokorwa n'iyo projet ya pisika nyene kugira ngo duhurize hamwe. Rero mu vyakozwe harabaye kurondera ubwo gwaruka wize ngaho, urabona ruce rusanza rukaja hirya no hino ruhejeje amashure. Rero twarondeye ugwaruka rushika kuri 40, ariko muri abo 40 harimwo 6 batanzwe na association ikurikirana abagendana ubumuga, no kuvuga batize ngaha mugabo basanzwe bazi ivyo vyo gushina mugabo batashoboye kuronka amahirwe yo kuronka ibikoresho. Nabo nyene numva twarabakiye baca hamwe nabo oye 34 bahejeje hano. Uwo ajejwe ivyo biro avuga kandi ko muri ico kigo hariho n'igisata bise Tech Africa kibafasha guhuza ibice byose birimwo amashure y'imyuga mu ntumbero yo gusabikanya ubumenyi. Ni rezo yacu twese duhuriramwo nk'amabiro ashinzwe ico gikorwa kugira ngo duhanahane ubumenyi. Mu Rwanda bariko barabikora uko, muri Madagascar bariko barabikora uko, muri Congo bariko barabikora uko, mu kuvuga mu buce bwose burimwo amashure y'imyuga ya Don Bosco turahurira hamwe. Duhujwe niyo Don Bosco Tech Africa ni duhuza twese, gutyo tugaheza tugasangira ubumenyi, hakaba na ya materiye muhora muza murumva tugira, tugahura n'abigisha bakavuga bati twebwe abanyeshuri duforoma baragenda bashitse mu entreprise barisigura bakabagumwa bakabaha akazi, canke bashitse hariya mu stage bakagira ati po abo mwaturungikiye murabukuntu muhinyanyura inyigisho zanyu kuko ivyo ubuye tugeze ko biri ku rwego rwo hejuru, hanyuma bigisha nabo bakamenya ingene baca babikora. Ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi bukaba bwiyemeje kuzobandanya bubashigikira muri ivyo bikorwa.